naho ino si yacu mubona iriko amatara, irimwo ikoranabuhanga, abantu bagenda n'indege, ibintu byinshi umenga byarateye imbere, ariko iyo Imana iyiravye ibona yarashaje, ibona yarononekaye, ku buryo Imana iyibona iri mu mwijima. Muri Yesaya igice ca 60, Yesaya yararavye isi yo mu minsi y'iherezo, abona izoba iri mu mwijima w'umuzitanya. Haranditse ngo, Yesaya 60 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, haguruka ukayangane kuko ubwiza bwawe bushitse, kuko umuco wawe ushitse, kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Kuko raba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga, ariko Uhoraho azokurasira, kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Hano ijambo riravuze ngo, abantu bose babyumve neza, Imana iravuze ngo iciye mu muhanuzi Yesaya ati isi izoba iri mu mwijima w'umuzitanya uzotwikira amahanga. Abantu benshi bazoba bagenda ari mwijoro. Ni nayo mpamvu abantu mubona bubahuka ibyaha byinshi nijoro ryo mu bwenge. Abantu mu bwenge bwabo, mu misengere yabo ni mwijoro. Ndabaha akarorero, iyo ari mwijoro umuntu arabyuka akihagarika impande y'inzu yiwe. Ndababaze, ninde yo kwihagarika ku rupangu kuzuba? Ariko mwijoro abantu ntibahihagarika kubera bari mwijoro. N'impamvu mubona abantu bariko bubahuka ibyaha byinshi nuko ari ijoro ryo mu bwenge, nuko mu bwenge bwabo mu bya mwemu ni mwijoro, ni mu mwiza w'umuzitanya. Ikintu cyose umuntu akagikora yumva nta ngorane, nuko isi iri mu mwijima w'umuzitanya. Ibi bintu abantu benshi ngo bazobiha uburemere buke,